isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko masika bakunzi b'ibiganiro byacu turabaramukije amahoro y'Imana abantu namwe kuri uyu munsi wo mugiye guteramana ni Mugisha Vanessa ngiye kwigana namwe ku byerekeye amahoro Imana itanga. Amahoro Imana itanga si amahoro aya umuntu agira kubera afise ibintu, kuko ushobora kuba ufise byinshi ariko ukabura udasinziriye. Ni benshi bafise amatunga, ni benshi bafise byinshi ariko akaba ata mahoro bafise. Byukuri birababaje kubona umuntu iyo bafise ahaba, umuntu iyo bafise business yiwe imyinjiriza ariko akaryama mu ijoro ntasinzire. Imana yaramugiriye neza imuha byinshi, ariko uyu muntu ikintu abuze na mahoro Imana itanga. Kuko mu kurondera byinshi umuntu aza yibagira yuko muri ibi bintu byose umuntu aba yaronse byose biva hehe? Biva ku Mana. Umuntu akagira stress yafite ibintu vyiwe biko biravanko nko muri Chine biko biraza kimvya tise nk'uvyogo mu mazi ariko afite ivyo byavuye mu bindi bihugu bidukikije biko biraza n'imodoka tse mu byogira accident avec amahera yose birimo ukagira ubudatekana muri wewe, kandi Imana yaraguhezagiye. Iyo uhishurirwa yuko bijya bintu Imana yarabiguhaye kandi Imana yonyene uyizamurira amaso yabwira ati Imana ibintu byanje bimeze kunukuntu ndabije ni wabimaye yuzi gituma wabimaye ko hariho benshi batabifise kandi bakurusha hariho ibindi nabo bakurusha ati ni wabimaye nari ndakwingize Imana ibintu byanje abo bigirane ariwo ushiraho ijisho bije bishike amahoro. Ico gusa kubera icutashoye kuciyumvisha nguki utashoye kukwumvira ati reka ndabisaba Imana yanje ukaguma wibaza ubwenge bwawe ari byo ushobagirane uguma kuri telefone uguma wumva bati bigeze he kumpaka byagenze uko ukaguma muri ibyo bagutera stress gushika naho urara utanasinziriye. Byukuri hariho amahoro Imana itanga, ariko kandi ayo mahoro umuntu kugira ngo ayaronke sivyo hari ivyo asabwa gukora. Hari ivyo asabwa gukora. Dusomye muri Zaburi igice c'119 ku murongo wa 5 havuga ati abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi. Abakunda amategeko y'Imana bagira amahoro menshi. Amategeko y'Imana ko twese tubizi aho dusangiye Bibiliya ari muri Kuvayo igice ca 20. Ayo mategeko y'Imana hari abantu batayitaho, hari abantu batayazi, hari n'abantu bataranayasoma. Umuntu gusa akabazi ngo gusambana ngo ni icyaha kumbura, akabazi ngo kwiba ni icyaha, ariko akavuga ati ni icyaha kunyereko ntabazi yuko ari iki ari itegeko ry'Imana. Cyukuri amategeko mwese ndabatumiriye kuyasoma kugira ngo ugire amahoro y'Imana. Nuko uba ugizende, nuko uba wubaha amategeko y'Imana, nuko uba wubaha Imana, nuko utabusenga ibishushanyo, nuko utaba nuko uba wubaha abavyeyi, nuko uba uruka isabato, nuko utari umusambanyi, nuko uba utari umusuma, nuko utari umwicanyi. Umva ukabuzi ngo ayo mategeko y'Imana yose je ndayagizene ndayafise ku mutima. Imana yaracakuye ku mutima wanje ndayagendera imbere yuko ico kintu kigira gishike canke se bishitse nkashika muri ivyo bintu mbanzi ngo iyo aho hantu ndahashitse mbanzi ngo Imana yavuze kino kintu sindayikureka ico kintu sindagirene ntaco nkora nyene aho honyene n'ushobogirane kugira umutekano n'amahoro muri wewe, kuko utaragera kuri iyo ntambwe ntushobora kugira amahoro naho ufise ibinyega gute, naho vyagende gute uzi yuko utubaha Imana amategeko y'Imana utayubaha nakuna kumwe vyogenda mu ryame ngo usinzire. Dusomye muri Yobu 22 kuva ku murongo wa 21 n'umurongo wa 22 nyene haravuga ati ngwenda rero ni wiyuzuze nayo ubone kuba amahoro, uko ni kuzobona amahirwe. Ngo nibaze ko nzugirene wiyuzuze n'Imana yawe niwe uzoshobora kuronka amahoro. Kwiyuzuza n'Imana yawe rero uheba vya bindi vyose Imana itaba ishaka, ukabiheba vyose ukabisabira imbabazi, ukagira donc ukaba connecte n'Imana yawe
niwe ushobora kuryama niwe ushobora kugira amahoro muri wewe sino utaragera kuri etape yo gushobora kwihuza n'Imana nta kuntu na kumwe vyoca ngo uvuge ngo urafise amahoro kuko umunyabyaha iminsi yose yamana umutima uhagaze kuko nta muntu akorera icyaha ku mugaragaro nta muntu akorera icyaha ku mugaragaro naho uri umuntu uvuga ati jewe barampebeye ariko icyaha nyigurira ku mugaragaro iminsi yose icyaha gikora winyegeje n'amahoro uba uri kuribuza iminsi yose icyaha ugikora wihonyera uraba ko atamuntu yakubonye uraba hariya na hariya ko atamuntu yakubonye wenyine uba uri kuribuza amahoro mu kugira ngo umuntu agire amahoro muri we bisaba yuko ibyo byaha abanza kubanza kuvyigizayo akitandukanya navyo akiyuzuza n'Imana amaze kwiyuzuza n'Imana Imana ikamuha amahoro ikamuha gutekana muri we ikamuha no guhigwa ikamuha amahigwe vya bintu byose wari ufitiye umutima uhagaze Imana ikabikingira ukagira umutuzo muri wewe nuko umuntu ashobora kuronka amahoro muri we kuko umuntu iyo yamana iminsi yose umutima iminsi yose umucira yiteka by'ukuri nakuna kumwe vyogenda ngo abeho neza agira amagara meza ntagwaragurike ntagirane kuko wamana umutima iminsi yose uhagaze navyo n'amaraso yawe ugasanga wama uriko uragirane wama uriko uragwaragurika ingwara zitandukanye kuko murazi yuko nk'abakunda gusoma yuko stress ikintu bivuga ngo umuhangayiko sivyo umuntu ayo mariko arahangayika yamari ubwonko bwe bukama buhangayitse iminsi yose by'ukuri ntashobora kugira amagara meza ngo nico kintu gituma ngo abantu bagwaranga ingwara ngo nyinshi ngo ku rugero rukwiye ku rugero runiniya umuntu azigwara kubera ko amahagaritse umutima kandi umuntu yamaze kwitatura umuntu ari connected n'Imana ntashobora guhagarika umutima kubera abaditi niyo nagira mu vyago mpamagara Imana yiwanje kuko isi n'ibiko byose ni ivyayo niyo nagira muri iki mpamagara Imana yanje kuko Imana yanje ntawe itoshikira kuko kwayo ni kurekura kwizigira Imana rero bene data ni vyiza bituma umuntu agira amahoro muri we bikamurinda kugwara ingwara bikamurinda kuryama kurara adasinziriye bikamugira akanyamuneza ko umuntu afite amahoro bimugaragariramo kuko yamafise akanyamuneza ntiyamafise ibintu by'uko nyene yakranye by'iminkanyari byo guhekenya iminuzenye byo guhekenya imisaya n'ibindi oya umuntu afise amahoro y'Imana amahoro Imana yamuhaye uyo muntu yamana umutima mwiza n'uzobonera umuntu agizene umuntu yamana amahoro y'Imana dusubije mu Efeso 2:14 haravuga ngo uwo niwe mahoro yacu kuko yahinduye y'amacakubiri kuba kimwe niwe mahoro yacu kuko yahinduye y'amacakubiri kuba kimwe umuntu nawe ashobora kwibuza amahoro bwiwe kwibuza amahoro ugasanga umuntu afise urwanko muri we ugasanga umuntu yamafise amacakubiri muri ugasanga afise kwanka abandi agasanga kubajaruza kubagirane ntaryoherwe n'ivya abagenzi biwe n'ivya societe iri ozamantu wiwe ironse ugasanga uyo muntu yamahangayitse kuvyiza Imana igirira abantu kubera kuko atari yujanike n'Imana yiwe kandi umuntu atagira amahoro muri we ntiyogira neza ubundi ntivyokunda none kuri uyu mugoroba mwiza Imana iduhe kugira amahoro yo mu mutima iduhe kwiyuzuza nayo iduhe kubana nayo tuvyishimiye kuko ubutagira amahoro nta buzima bwiza abafise mu izina rya Yesu isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko